Iyo twumvishije nk'umunyeshuri yiga muri kaminuza atashobora kwiexprima mu Gifaransa biratutangaza, ariko jinja mvuga yuko muri kaminuza y'u Burundi atariho baba baje kwigira kuvuga Igifaransa. Ya eka muri kaminuza y'u Burundi umunyeshuri aza afise notion de base ashobora no kwiexprima. Mu gihe rero ushoboye gusanga umunyeshuri yiga mu wa 13 canke yiga mu wa 12 canke yiga muri pedagogique atashoboye kwiexprima, urumva yuko usanga bigorane no gushika muri kaminuza kugira ngo ashobore kuza kwisigura. Muri ico gihe rero nka twebwe duserukira abanyeshuri mu gihe tubonye yuko abanyeshuri badashobora kwiexprima mu Gifaransa biradutangaza, ari naho tuca tuvuga yuko boca babandanya, kuko kaminuza ni rumuri rumurikira igihugu, babandanya basoma ibitabo bakiyigisha kugira ngo ubumenyi ubandanye bwongerekana. Hama kukijanye no kugonda naho niko vyamye, kujya rujya rutoke si vyubu. Kandi murazi yuko umunyeshure wa kaminuza y'u Burundi akonze barabitahura, nizera katangorane nimwe zirimwo mu gihe abona yuko ataco bimutwaye. Muga ndizera nkuko nk'umuntu yamaze kubitahura, kuza guhagarara urindira umuntu ugonda ngo aguhereze lift tutaji yava, ivyo bintu twobireka kuko igihe cyavyo cararenganye, tugakorera ku mwanya tukamenya ico turiko turakora.